Haleluya. Amen. Ijambo ry'umutwe twahawe muri none twiravuga ngo umuryango n'uw'agaciro mu maso y'Imana. Imana ishimwe cyane. Umuryango kandi umuryango uhera kuri wowe nanje. Umuryango ni gwa rugo rwawe. Umuryango ni yanzu ya so. Umuryango ni shengero. Umuryango naho ukora kuko abantu mukorana mumeze nk'umuryango. Mufise ivyo muhurije ko mufise ivyo musangira. Inyungu murayisangiye. Kandi ntibikabeho no guhomba usanga ari uko. Umuryango ni igihugu. Umuryango ni shengero rya Kristo muri rusange. Rero umuryango n'uw'agaciro mu maso y'Imana. Amen. Abanyefeso 3:15 twarabonye yuko Imana data niwe se w'imiryango yose yo mw'isi yitirirwa. Nimba hari ikintu gikomeye umuryango ugira n'izina. Niyo mpamvu bamwe muri mwebwe ashoboka ati wowe uwo kwanaka, wowe uwo kwande. Misenge bakubajije ngo uwo kwande babashaka kumva ko hari izina kanaka. Niyo mpamvu bamwe bacagwa mu mutego ntavuge se directement akacegerageza kuvuga uwundi muntu yoba yerubatse izina ngo twebwe mu isango turabo kwanaka. Ikibazo none yoba ni so wawe ngo ya ni so wanyu oya hari ukuntu atari data wacu mugabo ni mu macuti kuko umuryango ugirwa n'izina. Ariko inkuru nziza ku muntu wese ari hano ashobora kuba ari mu muryango yumva ko utamuteye agateka canke atigeze amenya umuryango wiwe canke kumbure hariho muri kahise hariho byinshi vyononye izina y'umuryango wawe. Unyemere ndakubwire wowe uri kuranyumva data wa twese niwe se w'umuryango wawe. Niyo mpamvu Paulo avuga ngo niyo mpamvu pfukamira data wa twese. Mu yandi majambo ça vaut la peine yo kumupfukamira uwo papa wo mwijuru kuko imiryango yose yo mw'isi yitirirwa we. Imana ishimwe cyane. Twarabonye ibihengeri canke ivyanzo umwasi yinjiramwo mu gusenya imiryango. Kubera tubifise mu audio kandi tukabigira no kuri YouTube. Mu nkundire mvugira ikigira kane. Imana ishimwe cyane. Amen. Mu nkundire dushishikare mvuge icanzo kigira kane. Ibisige mushaka kuja kuri YouTube mukabikurikirana. Imana ishimwe cyane. Icanzo kigira kane ni lo mal, ikibi. Mwibuke neza yuko Adamu na Eva bashizwe mu itongo atakintu na kimwe bari babuze. Mu bisanzwe Edeni risobanurwa ngo ijuru ryo mw'isi. Imana yabanje kubaremera Edeni, yabanje kubakorera ijuru. Uravye amabuye y'agaciro yari ahari, inzuzi zavomerera iryo tongo, ivyatsi vyari muri iryo tongo, ivyamwa vyari muri iryo tongo, ibiribwa vyari muri iryo tongo, ibikoko bitandukanye vyari muri iryo tongo. Imana ibanza kumukorera ijuru, yongera muri iryo juru ryo mw'isi ryo Edeni ihashiraho igiti c'ubugingo. Vyumvikana neza yuko igihe cyose bajya ku giti c'ubugingo babaho ibihe bidashira. Bari bafise la vie éternelle. Kuba bararemwe mu ishusho ry'Imana bari bafise umwana muri bo. Mugabo bategerezwa guhora bajya ku giti c'ubugingo kugira ngo bahoreho. Baba mu ijuru ryo mw'isi bakongera bagafungura ku giti kibabeshaho. Imana irabavertisa. Irababwira ati nubwo mu yandi majambo nubwo muri vyaremwe vyiza nabaremye mu buryo bw'igitangaza kuko umuntu yaremwe mu buryo butangaje atabuhuriye n'ibindi vyaremwe byose byo mw'isi. Nubwo nabaremye mu buryo butangaje, nubwo nabahaye vyose no kuganza no kugwira, ikibi kirahari. Le mal existe. Ikibi kirahari. Ntuzohirahire ngo ujye ku kibi kuko nujye ku kibi no gupfa uzopfa.
igihe Imana yakurema n'igihe Imana yandema, yandemye mu buryo butangaje. Imana ishimwe cyane. Amen. Sindahagarukaho ejo n'abashinga intara. Ikibanza urimo naho uherereye n'abantu muri kumwe ntacyo bitwaye. Igikuru nuko hari data wa twese, se w'imiryango yose yo mu isi yitirirwa, ari omnipresent, aba hose. Ntacyo bitwaye ikibanza urimo uko bimeze nuko bisa. Ahubwo ingorane ni mu gihe data se w'imiryango yose yo mu isi yitirirwa atoba hari muri icyo kibanza. Ariko nimba hari, birashoboka ko ijuru rihaba. Umugisha wa mbere umuntu aronka nuko Imana iba mu kibanza barimo. Kuko hari Imana haba ubwami bw'Imana, kandi hari ubwami bw'Imana n'ibindi birakurikira. Iyo umuntu ahindutse umutegetsi akomeye cyane, hari ibihinduka by'ubuzima bwiwe bwose. Hari n'ibyo adasubira kwitwararika mu buzima bwiwe bwose, kuko aba ari udasanzwe. Rero umwami w'abami, Imana data se w'imiryango yose yo mu isi yitirirwa, niwe Mana y'umuryango wawe. Ntacyo bitwaye ivyo urimo n'ivyo uri kuracamwo, mu gihe Imana data se w'imiryango yose mu isi yitirirwa umuhaye ikibanza, ashoboye kubihindura. Abo yagiye agirira neza ntiyigeze abasaba umutahe. Oya, kuko Imana ubwayo n'umutahe. Abo Imana yakuye ku cavu, abo Imana yakuye ku merara, abo Imana yakuye hasi ikabashira hejuru, ikabashira muri elevation, ikabashira muri gloire, ntiyigeze basaba ikifatirako, kuko Imana ni go rufatiro, niwo mushinge utanyiganyiza. Rero umushinge mukuru niyo Mana, gusumba ikindi kintu cyose ukwibaza ko wodugiraho cyangwa umuntu wodugiraho. Ahubwo ikibi nico cyonyine gishobora gusenya ubuzima bwawe n'umuryango wawe n'abazogukomokaho. Umudamu umwe ni ntahe y'ukuri, yabayeho ubuzima akijijwe, yubaha Imana, atinya Imana, akorera Imana, ariko ubuzima bwiwe akisanga burimo uturimbi limitation. Ugasanga agira amahirwe yo kwiga nk'abandi amashuri meza, mugabo yagera ahantu ngo agera aho abandi bagera, malgré amashuri meza yiga n'ubwenge afise, hakama hariho akarimbi kamwohyantu kundi canke katamwemerera gushika hahandi. Ivyo amashuri arabibamwo, mu nyuma yinjira mu buzima, muri carrière professionnelle. Ivyo muri carrière professionnelle naho nyene igihe cyose amenga agira duga ahantu hama hari akarimbi kamubuza gushishikara. Igihe cyose mu tuntu duto nimba ari guca permis, umunsi yayiciye bakimuha ijya teori, bayimwatse mu ntoki, bati hari ukuntu twihenze kandi ata grille de correction hari. Umunsi yaronka parcelle, yisanze bayimuhaye ahantu hatariho, hari manga. Ikindi gihundi umuntu akomeye aba atanga parcelle, amwemera parcelle ahantu hakomeye, ni ayibemera ari babiri, ashikiriye waramubwira ati nabivuyemo kubera ibintu kanaka, amuziza ivy'abandi watarimo. Yisanga ubuzima bwiwe bwose burimo ikintu gisa na limitation, kandi yubaha Imana, akorera Imana, atangira Imana, agerageze. Ikibabaje yisanga abo bavukana bose, malgré ubwenge, malgré amahirwe bakuriyemwo, nabo nyene bagendera mu burimbi, ntibaronka amahirwe yo kwiga gushishikara za kaminuza. N'uwayishishikaye ntaronka ubuzi bwiza, n'uwakagezemwo hari ukuntu kaguma gakoroka, ukuntu asubira hasi aba nk'imbwa. Ahubwo abo boba baragerageje kurera, nibo bubatse amazu, nibo bafise imiduga, nibo bageze kure. Uyo mugore agira revolte, aje imbere y'Imana,
avuga ati bigenda gute kubona ubuzima bwacu ari uwo mudamu, ubuzima bwabo tuvukana, ubuzima bw'inzu ya data umenga hari ukuntu hataba kwa avance. Aje imbere y'Imana gusiguza. Ntiyari yiteze, yagiye imbere y'Imana kuyisaba, ntiyagiye kuyisiguza. Ndabyibutse. Ariko Imana ikiramubwira ngo nuko iwanyu mutagiriye neza imfuvyi nawo mwategerezwa kuba abavyeyi. Umubabaro ivyo mucamwo bibi biteza agahinda abavyeyi banyu, kugira nawe wumva agahinda nagize igihe mwari ko mufata nabi abanje. Iyi ni témoignage y'ukuri. Afata umwanya wo kwihana, afata umwanya wo kwihanira abiwabo bose, afata umwanya wo kubikora. Imana itangura guhindura amateka y'ubuzima bwiwe n'abiwe. Abiwabo ntibabanje gukizwa gose, ariko kuko Imana ari Imana igira neza yatanguye guhindura amateka. Urashobora kwibaza uti none kubera iki Imana umenga yahanye abana gusumba guhana abavyeyi? Uwo mudamu yarasiguje Imana. Ejo nababwiye nti imiryango ni chantier. Imiryango twabayemwo ni chantier yubaka ubuzima. Imiryango twabayemwo ni chantier yubatse ubuzima bwacu neza canke nabi. Amafisure canke ibihengeri biri mu buzima bwacu ni imiryango twakuriyemo. Ikibabaje nuko iyo hatabaye gutabagwa n'Imana, nuko abo tuvyara n'abazodukomokaho nabo nyene bashishikara kuba muri ayo mafisure, muri ivyo bihengeri. Uko twasenwe akaba ariko tubasenya, kuko amashanti yacu atameze neza, nabo bakazohindukira bagasenya abandi. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga muri Zaburi 127 umurongo wa mbere ngo iyo atari Uhoraho yubatse, abubaka bakora ubusa. Uzogerageze gukorera iciza umugabo wawe cyangwa umugore wawe, Imana itamwubatse, ukora ubusa. Uzogerageze gukorera iciza umwana wawe canke uwo wareze nk'umwana wawe, Imana itamwubatse, ukora ubusa. Uzogerageze ukorera iciza umuvyeyi wawe canke umuvukanyi wawe, Imana itamwubatse, ukorera ubusa. Nta muntu ashobora kubaka ubuzima bw'uwundi Imana atari imwubatse. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu niwe buye abubatsi bagaye, ariko ryahindutse irigumya ifuruka. Uwo Yesu rero ntabwo ari Yesu nk'uyu twaje nk'uko dukoranye mu rusengero. Ni ubusabane bwawe nawe, ni kuba muri intimite nawe, ni kuba mu ijambo. Niho wubakwa ugakira, kandi ushobora gushishikara nawe wubaka abandi. Umuryango wa mbere wikuye muri ubwo buzima Imana yari yabashizemwo, urondera kujya ku giti kimenyekanisha ikibi. Iyo umuntu ajya ku giti kimenyekanisha ikibi n'iciza, aba yumva ari hari umunyabwenge, kuko umenga guharanira iciza harimo ububono. Kuba umumama mwiza harimo ububono, kuba umugore mwiza harimo ububono, kuba umugabo mwiza harimo ububono. Hari ukuntu kwamukora ibyiza mu rugo rwawe ataciza uhabwa umenga uri kibono. Kuba umwana mwiza harimo ikibono. Mu buzi bwanyu mu gihe batariko barabongera imishahara canke batabahemba neza, kuba bizigirwa umenga harimo ububono. Munyemere nkoreshe iterme, umenga harimo ubujuju. Gukorera umuntu utari kuronka inyungu nyinshi umenga harimo ubujuju. Abantu benshi umenga guharanira ikibi birimo ubwenge, ariko ntibamenye ko
icyiza kirimo umugisha kuko icyo umuntu abiba nicyo yimbura. Gucura intimba 5, 7 kugeza ku 10. Nariko ndavuga umuntu ashaka kwibaza ati bega kuko Imana yahanye abana gusumba abavyeyi. Kwari kugira ngo Imana yubake indi generation. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana irashobora kwemera ukabaho ubuzima udafisemo uruhara bubi kugira ngo igucishe mu ishure, kuko iyi Imana yaguhamagaye canke igufitiye umugambi mwiza, hariho amashuri Imana yemera kugira nawe uzigisha abandi. Ntuzogwe mu makosa nk'ayabandi baguyemo. Rero uwo muryango Imana yaremeye kucaho waciye kugira ngo abo bana ntibazogwe mu makosa nk'abavyeyi baguyemo. Hama ikibi kiba detruise. Hari ibintu Imana yemera mu buzima bwawe ugaca mu ishuri kugira noneho uce bugufi, ntuzogwe mu mutego nk'abavyeyi bawe baguyemo canke abakureze. Lamentation 5:7 handitswe ngo ba data bakoze ivyaha kandi ntibakiriho, natwe twasubiye ko n'ibigabitanyo vyabo. Ba data bakoze ivyaha, ba data basesha amaraso, basokuruza muri kino gihugu bamenye amaraso, ba data babaye mu gwango no mu macakubiri, basogukuruza barivye, bararenganije, barahohoteye abantu, ntibakiriho. Malheureusement ikibabaje natwe twasubiwe ko n'ibigabitanyo vyabo. Kino gihugu canke ishengero rya Kristo muri rusange canke imiryango yacu canke ingo zacu, hari igihe usanga hari ivyo turiko turabaho kubera ivyabibye. Unyemere ndakubwire kino kintu basucumve, nkunda kukivuga ndagisubiyemo. Iyi si tubonesha amaso, cosmos physique, yaratitutse nikimera, n'ivyatsi bibi nibigifise inkomezi, ariko isi yo mu buryo bw'impwemu iramera. Ikibi cyose uzobiba mu buzima bwawe uzocimbura ikiriho. Malheureusement n'uruvyaro rwawe n'abazogukomokaho hari igihe bacimbura, kandi iciza uzobiba ukiriho uzocimbura ikiriho, kandi uruvyaro rwawe ruzokijyako. Ku murongo w'8, ba data bakoze ivyaha ntibakiriho, abagurano nibo basigaye batuganza, nta uriho wo kuturokora ngo atugobotere amaboko yabo. Abarabagurana, abarabakozi bacu, abarabaja nibo basigaye bari hejuru yacu, kuko ba data bakoze ivyaha ntibakiriho. Ubu nitwe twishura, abo twagaye nibo twasuzugura nibo batuganza. Ku murongo w'9, ibyo kujya tubironka duhevye amagara. Hari umuntu avuga ngo amafaranga kugira ndayagereho ngo ndayakura muri colonne vertebrale, abandi ngo ndayakura mu musokoro. Ibyo kujya bimwe ijambo ry'Imana rivuga ngo ab'Imana ikundi bahera mu itiro, ngo tubironka duhevye amagara, ngo kubw'inkota itegeye mu bugaragwa. Ku murongo w'10, urukoba rwacu rusigaye rwirabura nk'inkono. Donc ntihakiri bote yo kwirabura, ahubwo ni kwiraburanirwa kubera amahangayiko bitewe n'umuriro w'inzara. Ikibi cyose canke icaha umuntu akora kigira ingaruka mbi ku buzima bwiwe, malheureusement kikaba umurage mubi ku bazokomokaho. Galates 6:7 handitse gute? Galates 6:7, nimukazimire, Imana yo nticokogwa, kuko ico umuntu abiba cyose arica zimbura. Imana ihabwa icubahiro. Imana ihabwa icubahiro ko ico umuntu abiba cyose arica zimbura. Vyumvikana yuko
nuhindura ukabibiciza uzocimbura ukiriho n'uruvyaro rwawe. Imana ihabwe icubahiro ko atariho kwimbura ibibi gusa, ariko n'ivyiza tuvyimbura. Reka dusome imirongo, ni inkuru za Dawidi de Samuel 12:10-11. Mwandike imirongo, turashobora kutayisoma yose, ariko muze kuyisomera. Igitabo ca kabiri ca Samuel 12:10-11, igitabo ca kabiri ca Samuel 13:28-29. 2 Samuel 16:22. Iyi mirongo yose muyandike kuko ntitushaka kuyisoma ngo duheze. Murazi inkuru z'umwami witwa Dawidi. Mu gihe abandi bari ku rugamba, Dawidi yinjira mu ikonji mu karuhuko, kandi urugamba rushushe. Niyo mpamvu ubu Kristo umuntu yamashaka kwibera mu karuhuko atigera yemera kuba mu rugamba, kandi ubu Kristo bwacu ubundi ntabwo ari usivile, dufise Imana nyene ingabo. Nimba uhora hari Eternel des armées, nimba uhoraho ari Imana nyene ingabo, bisigura ngo twe nitwemere kuba abasivili, dutegerezwa kuba ingabo. Imana idufashe cyane. Amen. Ico gihe rero yibonera umugore w'abandi, aramwifuza uko twabonye icanzo cyo kwifuza. Amaze kumwifuza kuko yumva ko ari umwami, yishira kizana ico asaba kironka. Hari igihe umuntu mu buzima bwiwe yumva neza yuko ico ashaka cyose akigeraho, ico yimvira kigeraho, ico yifuje kigeraho, inoti yiwe ishoboye vyose. Aramuhamagara, bararyamana, wa mugore asaminda. Aca asanga hari ikintu agira atakaze gikomeye, reputation. Hari ikintu agira atakaze gikomeye, icubahiro. Kandi icubahiro nta muntu akigura. Vuze icubahiro umuntu yavuga ikibanza, yarafise ikibanza cy'ubwami, yarafite icubahiro. Mugandi ko mvuga reputation, mu Kirundi singe no kivuga, ariko nico nyene. Aracumba asanga ico kintu n'umwami nyene nta uzomukura, mugabo ariko no mubembe kabisa, asha n'ubwambure. Kumva yarashoboye, kumva agiye vraiment gufata umugore w'umugabo ari ku rugamba. Bantu b'Imana, hari ibintu imiryango yacigwamo, hari n'ivyo twaguyemo, ari Imana nyenyene kutwambika. Imana idufashe cyane. Amen. Arasami umugore acatangura gukora amayeri, murayazi, azana umugabo ati ngo hano vyitwe ko indari yiwe, biranga. Mu nyuma wa mugabo aramwicisha. Amaze kumwicisha acura umugore. Yarazi ko birangiye. Nk'uko ibintu ukorana n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe, nk'ibintu uzi ko ukorana n'umuvukanyi wawe, sokre nyene, nk'ibintu uhora ukorana na mama wawe, ibintu uhora ukorana na papa, uzi ko birangiye. Bantu b'Imana, ikibi kiramera nk'uko n'iciza kimera. Kandi nk'uko Adamu na Eva bariye ku giti kimenyekanisha ikibi n'iciza, baciye hinjira urupfu, n'uruvyaro rwabo haba urupfu. Kayini yica Abeli, toute l'humanité ihura n'urupfu. Nuno musi kibi nta fere iduha. Igihe yajyama n'umugore w'abandi yararyohewe, mugani yarazi ko Roman izomudetwiza, ikongera ikadetwiza uruvyaro rwiwe. Ivyarakwirikiye n'ibiki? Ivyakwirikiye biri muri imirongo. Umuhungu witwa Amononi yaciye asambana n'umudemiseur na mushikiwe badasangiye nyina yitwa Tamani. Ndashaka unyumve kabiri. Abavyeyi, ndashaka umuvyeyi hana nyumve. En tant que parent, nk'abavyeyi, ivyo dukora abana bacu babikora avec onction, double onction. Ni wiba abana bawe bazokwiba avec double onction. Ni wica, wewe wica hanze, abana bawe bazorondera kukwica. Ndazi umugabo yarafise yatinywa cyane gose, kuko unagize ico umubwira aca kubwira ati je ukagira afyo no kukwica no kwica. Ariko iminsi yiwe ya nyuma yaragwaye. Umuhungu wiwe, ivyo nivyo nibonese, ivyo nimvi, umuhungu wiwe amufatiraho inkoho kuko yari umusirikare. Aramubwira ngo uzopfa ryari, watevye gupfa ngire ndakwirasire jewe nyene,
hama dutoranye ivyawe. Ubuzima bwiwe harabamukoroze arabakura mu nzira, muga yapfuye abonye umwasi wa mbere ari umuhungu we yakunda. Iyo twicaranye n'abana nkunda kubacokoza nti habwira nti iyo wiravye urashaka kwivyara, urifuza umwana asa nawe gose nkawe, donc akora nk'ivyo ukora, ivyo nzi n'ivyo utazi, urifuza kuzivyara ugakora vya bindi vyose wakoze, ivyo tuzi n'ivyo tutazi. Ataye nawe aya sinifuza kwivyara, nifuza kuzovyara urutaje. Ntabwo ni kibabaje rero, ntabwo uzivyara, uzovyara double onction yawe. Nuko bimeze. Umujene wese ari hano ushobora ko wibaza ko wabaza mama wawe canke papa wawe, mugabo menye neza yuko uzovyara azoba ari double onction yawe, azoba afise amavuta y'ikibi ca double. Ivyo ukora wa muvyeyi umenye neza ko uzovyimbura ukiri ngaha avec double onction. Amunoni asambanya mushikiwe, se yasambanye n'umugore w'abandi umubanyi, ariko kuko icaha kimera kandi burya iyo ubivye ikiraya ntabwo wimbura ikiraya kimwe. Iyo ubivye ikiraya wimbura ibiraya. Iyo ubivye urubuto rw'ivoka ntiwimbura ivoka imwe, wimbura amavoka. Iyo ubivye imbuto z'ibiharage wimbura ibiharage. Rero umuntu wese ari hano amenye neza ko ica biba ntazokwimbura kijya kimwe, uzimbura vyinshi. Dawidi yabivye rimwe gusa, ariko yimbuye double onction. Umuhungu wasambana na mushikiwe. Nivyari bigarukiye ngaha. Umuhungu yitwa Absalom abonye Amnon umudemi frère wiwe ajyamenye na mushikiwe, aca desida kwica, aca yica Amnon. Inkota yinjira mu nzu kwa Dawidi. Dawidi yishe umugabo ataco bapfana, mugabo mu rugo rwiwe abana bariko baricana. Dawidi yasambaye na murundi, mugabo abana be basambana bavukana. Dawidi yishe murundi, ariko abana be bicana basangiye amaraso. Si ico gusa, Dawidi yatwaye umugore w'abandi akoresheje igikenyi. Umuhungu we yamutwaye abagore abasambanira ku nzu yo hejuru kugira ngo yerekane ko ari umwami. Yitwa Absalom, afata inshoreke zase zose azitwara ku nzu yo hejuru. Muri 2 Samuel 16:22 nta kamaro kwasoma kuko izo nkuru zirababaje, niyo mpamvu ntazisome, murazumva abari bajyamana. Rero iyo mvuze ubuzima bwa Dawidi uravuga ati mbega umuriro udahera muri ugo rugo. Ngire mbabwire abantu b'Imana, ntubabazwe yuko ikibi gihari mu rugo rwawe. Igihe cyose habivye ikibi hategerezwa kuba umwimbu w'ikibi, na haco guhindura umukenyuro w'ivyo tubiba. Iyindi nkuru babaje iri muri 2 Samuel 21:2-9. 2 Samuel 21:2-9 ni gihe Abisirayeli bari kubafata igihugu c'amasezerano. Haza abagabo b'abanyamayeri bitwa abagaboniti, baraza biyambika imishambara, bagendana imikuza yashaje n'imikati iri kwifira. Noneho bashikira Yosuwa aramubwira bati twebwe ntituraba hano, ntituraba hano, twebwe tuvuye kure, kuko batinya kwicwa no kwangazwa. Baragata ko twangazwa tugafata uri impunzi canke tukicwa n'inkota z'aba bantu, reka basi tuzobaja babo. Baca bagira rero amayeri, baza bigize nk'abantu bavuye kure, bazanye ibirato vyatabutse, bazanye n'imikati iri kwifira, bazanye n'impuzu zabahereyeko, bazanye n'amasaho yashaje. Baraza baravuga ngo twebwe turi abantu bavuye kure, mutwemerere tubabaja banyu, tubavomere, tubasenyere, dukore vyose. Yoshua ntiyasiguza Imana, aca aravuga ngo ndabibemereye. Baravuga ati n'ubitwemerera gutya turahire,
shiraho isezerano yuko twebwe n'abazodukomokaho tuzokwama tubana ataco muzotugira. Yosuwa barashiraho indahiro. Inyuma y'iminsi amenya ko babeshwe, ariko bavuga ati ntaco turi bukore kuko hari isezerano. Inyuma y'imyaka umva ivyo vyabaye mu gihe ca Yosuwa, niho muca mubona negeze kubwira umuntu umwe nimukaze muvomera. Burya biravuga ngo intambwe igenda ihoda otu, intambwe igenda yivuga irondera wirotse. Nimukaze mwishinga abantu nka ba Clapton ba papa wabo ko papa waje namubonye aho yaba yicaye hose yaba afise kantike ngo turirimbe kinamubonye kwa mapasi kandi akacyangwa ngo agira senge. Yarisondesha mu ndwi mamba yisonshaka kabiri hama icicumi yama gitanga hariya kuri 13 nta uzi ko n'ijya nshengera atayubatse. Hama agiye ku imashine agashona akashashona igihugu cyose agatera imbere. Muga hagata igihe se wa Clapton reka akora ibi, se wawe yari kariba muri leta, so wawe yari kasambana n'abayayi, nivyo yarateye imbere abikora. Muga menye neza yuko hari ifumbire y'ikibi. Turi kumwe igihe yari karabikora atangira Imana, so wawe yari mu bapfuma atanga amafaranga nane ngabasha. Ukaca utangara ingene uja ku mashini agaca bayikwiba, ukitangura honyene bagaca bayikwiba, uwundi nawe agikorera mu rundi bikaca vyavansa. Mugatangara abana bamwe ntari buvuge bavuka ku bapantekoti, bavuka mu baki bose nta birebere nta gakiza, mugasanga amasitasiyo n'ibindi byose. Igihe abacu basugukuru bari kubatanga imazi mu bicaniro, bo bari kubatanga ivy'icumi n'amashikano. Iyumvire ivyo bintu vyakoretse igihe ca Yoshua. Yoshua murabibona, Yoshua murabizi ko ari we yafashe inkoni inyuma ya Mose. Inyuma y'imyaka myinshi haza umwami yitwa Sawuli. Sawuli ngo acaza kwigira ngo acagira ishaka. Hari abantu rero bamba bigira babitumingi, hari abantu bigira babitumingi bagakora ibirenze ivy'Imana batumye. Bantu b'Imana, Imana ntizoguha impera ibintu byose wakoze, izoguha impera yico yashize mu mutima gukora utakoze. Hama ntanyumva? Amen. Imana igashira mutima ngo ukore kino kintu ukaca wigira bitumingi ukerekana kuri zere biragusha. Sawuli acerengera kuri abagabo hewe arabica. Arica, urumva yica abuzukuruza babagabonite arabamara. Iyi mihimbiriza kuba muri twebwe gute? Reka tuyice. Niyamenya ko hari indahiro yarahiwe imbere y'Imana. Maze umwami haca haba inzara mu gihugu. Bantu b'Imana, niyo mpamvu umuntu wese akwiye kuja imbere y'Imana, tukaja imbere y'Imana tukihana kubw'igihugu cyacu, tukihana kubw'imiryango yacu. Hari abantu bavuga ngo muri nouvelle alliance ngo nta bintu byo kwihanira. Ntubihanira ngo uje mu ijuru, ariko ikintu cyose kihava mu bwo kwihana. Imana ishimwe cyane. Amen. Urasaba imbabazi hakaba intango shashe n'ibihe bishasha. Umviriza rero, haba inzara mu gihugu. Inzara yadutse gute? Sawuli niwe yishe abagabonite, sivyo? Mugabe inzara ntiyabaye mu gihe ca Sawuli, yabaye mu gihe ca Dawidi. Ibintu muriko muravyumva? Alliance yabaye igihe ca Yoshua. Inyuma y'imyaka myinshi Sawuli yigira umujekone yica abagabonite. Ntihaba inzara mu gihe ca Sawuli kandi rero yakoze ivyaha, kuko ikintu cyose gifite umwanya wacu wo kumera. Urogati ngo je narakoreye Imana, je narasenze, je narisonzeje, none ko ntabibona. Igikuru nuko wabivye. Ikibazo misango iyo umuntu atabivye niwe akwiye kubabara, kuko igihe cy'isarura nta kibaho. Mugani mbo warabivye laissez le temps. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Igihe kigeze uzimbura. Amen. Iyumvire rero igihe ca Sawuli si inzara yaje. Inzara ikiza mu gihe cyande ca Dawidi. Murashaka kubona tuzira igihe c'abami.
abana bavuka mu ngoma z'abami ntimuntera amabuye ntavyo Imana yambwiye ariko vyanashika. Hari igihe ushaka tunazira igihe ca Première République, hari igihe twaba tunazira iki bantu b'Imana. Niyo mpamvu igihugu gifate nk'umuryango wawe. Haleluya, amen. Kuko abantu barashaka gukora ibintu ntibavyimbure bikimbura abakurikira. Sogokuru ashaka gukora ibintu vyimbure bikimbura abakurikira. Saga akora ibintu wo kimbura, agakora amanyanga akiba agashika kure, muga wewe ukazovyimbura ugasanga ufite inyatsi imisi yose. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Maze umwami ahamagaza Ibigiyoni arababwira ati okay, nuko Dawidi abaza Ibigiyoni ati no bakorera iki? Okay, Dawidi acagenda imbere y'Imana arasiguza Imana ati ibintu vyabaye gute? Imana kiravuga ngo nuko mwisha abantu mwari mwaragiranye isezerano, niyo mpamvu inzara yaje. Wa mugore yakanguka aza kubaza igituma ashobora kuba awuhambere mu ishuri, amaburse ibintu byose bigapfa cyangwa abiwabo gasanga n'inca ibintu byose ikabara imite. Atumviriza, hariho amahirwe mwaronse mu buzima, hama mufata n'aba bana ubure muri ko murajya ivyamwa vyaba so na nyoko. Ba data bakoze ivyaha ntibakiriho, ariko ibiga bitanyo vyaguye kuri twebwe. Ati nivyo Sawuli yakoze, acira bahamagara ati mutubwire ico turi bukore. Umviriza abagabo rero, notanga imonka niki kugira ngo mbone gusabira ishamvu y'uhoraho umugisha. Ku murongo wa 4 Abigibiyoni baramwishura bati ico tugomba ni kuri Sawuli. Bisigura ngo ikibi kizobanza guhitana abawe. Bantu b'Imana, ibintu bisenya imiryango ni kibi. Ntuzonezege ko umugabo afite méchanceté. Umugore ngire ndamukomesha, abantu ntunze ngire ndabakomesha, nerekana ko n'umugabo. Ntuzonezege ko umugore afite méchanceté. Ntuzonezege ko umuvyi afite méchanceté. N'umukozi azogukorera ntuzogaragaze méchanceté. Ntuzonezege ko umujene afite méchanceté. Abana bazanga tutakuranye. Ikibi kizimbura wewe n'abawe. Imana idufashe cyane. Amen. Muko n'iciza umuntu acimbura. Amen. Nawe bakacimbura. Turaza kukibona. Abigibiyoni baramwishura ati ntabwo tugomba kuri Sawuli, ico tugomba ni kuri Sawuli, ntabwo ari inzu y'ifeza inzahabu, nta muntu n'umwe tugomba kwica. Nabavuga ati ico mugomba ni ikinda kibakorera. Verset 5. Iyo umuntu abivye ikibimbura ikibi, babwira umwami bati umuntu yaturanduye akaturondera inabi yo kudugeseza kugira ngo ntitugire uburagamo mu gihugu cyose c'Abisirayeli, uwo niwe turondera kandi ntakiriho ngo niwe barondera. Bantu b'Imana, iyo mutubona dukwita amaseti tugakwita amakarani tugasubira ni kugira dushobore kubaho n'abacu bagira aho babayeho. None ushobora gusenga gute ugatangira Imana ukagumugira amavision y'ibintu bidashoboka? Turakwiye gushimangirwa, bisaba kuba warabivye neza. Tubandanye 6. Nimuduha abantu indwi mu bahungu biwe tubamanike imbere y'uhoraho i Gibeya, ahari kwa Sawuli uhoraho yatoranije. Umwami arabishira ati nzowabaha. Basavye abantu indwi bamanika bo mu nda y'ingoma ya Sawuli. Ariko ra verset 7. Ariko umwami Dawidi arengana Mefibosheti. Hari umuntu yanyumvise. Imisi 40 y'ibijyango itume abawe barengana. Habe ibiza birondera urugo rwawe bikurengane. Ibiza birondera abawe bikurengane. Urabona Mefibosheti yari direct, niwe yategerezwa kwicwa mu bambere. Mugabo kubera iciza se yasiza koze Yonatani. Oh haleluya. Amen. Bantu b'Imana, je ngunda kuvuga nti hariho za karande zahaze nimukaze muzivomerera. Turi kumwe. Hariho karande, hariho abademo b'inyatsi, hariho abademo banona accomplissement. Bahaze nimukaze muwavomerera. Iyo umuntu atanga nk'uwiyahura
nuko ubuzi ko hari ivyo uzi batanze mu bicaniro by'abadayimoni hamuka bati nta kindi nzovumerera kuko deja ziravyibushe izo daimoni none wowe ugira usubire zongereze urazi ko wowe iyo utangura kunywa inzoga so yarazinwa uri kuvomera deja ivyibushe obesity warashobora gusambana deja wavutse mu buryo bw'ubusambane urashobora kwiexposa ukaba mu vyaha uzi neza yuko ni wanyu arivyo vyabahitanye iwanyu mwararaguje nawe wirirwa mavugishwe binyoma deja zirahaze ziri muri obesity reka kuzongereza ziravyibusha jewe vyukuri ivyiwacu birahaze hari byo ntazokongereza ubu ni igihe cyo kubitera jeûne prière nukuri ugasenga ico umuntu akora cyose n'igicoboka hari ibintu utazokwemera hari ibintu utazoshishikara nukuri hari ibintu bitazosubira ukwiye mu buzima kuvuga uti hari bitazosubira mu buzima bwanje hari bitazosubira mu rugo rwanje hari bitazosubira mu ruvyaro rwanje hari ihwa ryampanze ritazongera bisaba ko ndara amaso nzorara amaso bisaba ko niyicisha inzara apana ko nigumura imbere ko je nisi kwicisha inzara imbere y'Imana ko Imana ntiyigumura ntiwigumura ngo ngire nisonze shicu bikoroya ni imiriation de l'âme ni kwifungisha mu vyo wowe ukunda ugacisha bugufu ubugingo bwawe ukemplora grâce y'Imana amen nibisaba gucisha bugufu ubugingo bwawe kugira uhamagara ubuntu bw'Imana urabikora nibisaba gutanga nk'umusazi Jesi shaka gutanga nkuko Clapton atangira Imana vraiment no kunyambika imiliyoni haleluya amen nivyo dutwara ama miliyoni mu manza rabiduha ariko anyemere ntanga karuwe sho gutanga nkawe ifuko niyaranje akakurenza kuko so hari ivyo yabanje gutanga mvuziwe kuko ari wenzi amen hari ivyo twakoze kubwabashikina nabashikana bandi hari ivyo ba papa Beni bakoze hari ivyo ba papa Joy bakoze rero nimukishinge ba Joy nimukishinge bade nimba banyu bakiri hariya muri Kanyanga bakaba banwa whisky bakaba ari mamaraya nimukishinge nimukabishinge nimuhore muzinduka musenge murare maso kugira iwanyu habi ntango shasha ku buzima bwawe Dawidi ahiga abahungu indwi ariko abanza gusimba Mefibosheti kubyiciza Yonatani yabivye haleluya amen ngire nkubwire yuko ikintu cyose wakoze kubw'umwami Yesu Kristo uzocimbura kiriho n'uruvyaro rwawe n'abazokomoka nimukazimire ico umuntu abiba nico azimbura nubiba urukundo uzimbura urukundo nubiba urukundo mu rugo rwawe uzimbura urukundo nubiba amahoro uzimbura amahoro nubiba ivyawe nawe uzovyimbura akazi ukora n'umuryango urimo ico uzimbura cyose nico uzokwembura ico uzobiba nico uzimbura bana kajya kazi nta numwe agukontra nta numwe azi ivyo ukora mbwangire nkubwire ico uzobiba nico uzimbura inkuru za Mefibosheti ziraryoshe reka barizo turangirizaho cyo dusenga de Samuel 9:1-3 iciza dukora mu buzima bwacu gifise ingaruka nziza mu buzima bwacu no mu gihe tutaba tukiriho haleluya rero nimukarondera guhora mujya ku vyamwa nimugahora mujya ku vyamwa imenyekanisha kibi ngo je bazombona okay hazokubona gusa hari umudayimoni nawe ukureretse uzomubona nta kamaro ko gukora ikibi gisenya wewe kandi kikazosenya bazokomoka ntugakora ikibi ciza kikiriho ntugakora ikibi kandi ntugabatante gukora ikibi urakora iciza bukeye Dawidi arabaza ati mbega haragasigarira mu nzu ya Sawuli ko bakakiriho kugira ngo ndamugire neza kubwa Yonatani ntakiriho mugabo Dawidi yibutse urukundo rwa Yonatani avuga ati nkene yagasigarira maze hari umunyarugo wa Sawuli yitwa Ziba nuko baramuhamagara ngo yitawe Dawidi umwami aramubaza ati ni wowe Ziba nawe ateye gome ni jewe Ziba umusavye wawe verset 3 tunyarukije
umwami aramubaza ati mbega mu nzu ya Sawuli nta woba akiriho ngo ndamugire neza kubw'Imana. Haleluya. Murabona ikintu umuntu yimbura ni ikintu cyose wakoze mu izina ry'Imana. Ariko nimba hari ikintu nakoreye Papa Celestin kugira nawe azokinsubize, icyo ntuzocimbura, nta n'umwana azocimbura. Turi kumwe? Ibintu by'imitwe byo gukora imitwe nkabwira neza Papa Joy kugira azonsubize, ewana mugere mushinga imitaha handi. Ariko ikintu cyose uzokora kubw'Imana Papa Joy akakibenefisia, aba bakakibenefisia, uzocimbura n'uruvyaro rwawe ruzocimbura utakiriho. Niyo mpamvu nimukidodomba ivyiza mwakoze abanyu bazosigara bijya. Dawidi aravuga ati ndashaka kugira neza Yonatani kubw'Imana. Zibayisha umwami ati haracariho umwana wa Yonatani amugaye ibirenge, atangura kuvuga yuko atabimerita. Kamugaye ibirenge, kamugaye ibirenge, ariko hari isezerano riri kuriko. Bantu b'Imana tubandanye. Aha, ku murongo wa 4 umwami aramubaza atabahehe, zibati abakwa Makiri mwe na Miyeri Irodebari hariya iyo catawe ndihaba hakiba mu bantu. Verset 5. Maze umwami Dawidi aratuma baramuzana mukuye kwa Makiri mwe na Miyeri Irodebari. 6. Niyo masengesho tugiye kurangirizaho. Nuko Mefibosheti mwe Yonatani umwuzukuru wa Sawuli. Urashaka kubaza mu bisanga muri bene Sawuli nta numwe yobayeho. Mugabo kubera Yonatani yashizeho intango shasha. Nyemerera ndakubwira amajambo. Isezerano riri hagati ya twebwe na Yesu Kristo rirarenze cyane ryari hagati ya Dawidi na Yonatani. Haleluya. Amen. Kuko isezerano ryari hagati ya Dawidi na Yonatani isezerano ry'urukundo rw'Imana. Ariko isezerano hagati ya Yesu na twebwe ni isezerano ry'umugeni n'umukwe. Imana ishimwe cyane, rirakomeye. Sawuli yari umugesera w'umubisha, yakoze ibi byinshi. Muga haboneka umuntu avuga ngo trop c'est trop, it's enough. Ewana birarenze, jewe ngireshire intango shasha. Sinemera yuko bica data yica umugorotsi azomusubira ku ngoma. Jewe ndemeye kwitandukanya na data, ngire nifatanye n'Imana kumwe nawe. Bantu b'Imana, umuntu adakunda ikibi ntabwo yifatanya nabiwe, ahubwo yifatanya n'abari kumwe n'Imana. Hari umuntu karanyumva. Mwibuke umugabo yitwa Ananiya na Safira. Yari couple yumvikana sa 50%. Mugabo yari ihujwe n'ikibi, yaruhiye gusambuka yose iranapfa. Niyo mpamvu abantu bose muhuriye ku kibi muzoruhira gusamburana kandi no gusambuka ubwanyu. Ntugakundane n'umuhungu, ntugakundane n'umukobwa, ntugakundane n'umuntu mu bintu by'ivyaha. Totari ico kibi kizobasenya mwese. Kuko ikibi kirasambura. Dawidi na Yonatani hari isezerano ry'urukundo, kandi Yonatani yari se yamwifuriza iciza, yashaka yuko ari bamusubira ku ntebe. Ariko Yonatani avuga ati jewe sishaka inyungu zanje, shaka inyungu z'Imana. Niyo mpamvu ikintu cyose uzokora kubw'inyungu z'Imana uzocimbura n'abazogukomokaho bose. Dawidi ati ndakeneye kugira neza inzu ya Sawuli kubwa Yonatani. Yonatani avuze ati hagiye kuba nouveau départ, nouvelle saison. Ngira ngo ubwire iminsi 40 uvuga uti bikwiriye ibyabaye byarabaye, hagira habe intango shasha mu buzima bwanje. Hagiye kuba intango shasha mu banje, hari bitazoshishikara. Nituzongera gusuzugurwa, nituzongera gusega, nituzongera, hari bitazokongera. Birasaba rero yuko wimatanya n'Imana n'ab'Imana. Ni consécration tu. Ni consécration. Burya consécration irahemba. Bantu b'Imana, consécration irahemba, idini nirihemba, mugaba consécration irahemba. Urabona iyi consécration iyegurira Imana nta kindi. Yonatani rega yiyegurira Imana nico yazitse. Haleluya. Ariko kwiyegurira Imana kwa Yonatani kwatumye agahungu kavunitse amaguru, kandi kibereye Irodebari ahantu icataye, gahamagagwa n'umwami witwa Dawidi kubw'isezerano ryabaye kera. Hamagarirwa kurira ku meza y'umwami. Ndangije ndakubwira nti ntaco bitwaye kuri kahise k'ubuzima bwawe,
uzi so utamuzi, ntacyo bitwaye kuri kahise k'umuryango wawe, ntacyo bitwaye kuri kahise k'urugo rwawe. Imatanye n'Imana, isezerano riri hagati ya twebwe na Kristo Yesu riraruta kure irya Dawidi na Yonatani. Nimba Mefibosheti yaributswe ku bwa Yonatani, natwebwe tuzibukwa ku bw'isezerano ry'amaraso. Hama turire ku meza. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ivya kurya n'ivy'abana, ameza na y'abana, antegurira ameza mu maso y'abandi banabi. Abari consacré umurage wacu n'uwameza. Muga biragusaba yuko witandukanya n'inzu ya so, kuko inzu ya so irimo byinshi. Hamukiyegurira Imana n'abawe bose, niho uzohindukira ugatabara bawe, Imana iguhezagire.